mugihe rero uvyanse ku neza reka tubikore ku migere siko nivyo wifuza urazimana zuma ya sinakundi rero nyatsa mutware manze mbona umugabo ndazitanga umugabo aje umviriza mugore kandi akuyereke ikibi mwankurira n'umugabo wawe mukambuza amahoro mu rugo rwawe nanjye n'izina ry'Imana ndababutsa amahoro uramize impapuro ntazumva shaka kubona umugabo wanje ariko sindi muri interrogatoire kugira ngo umenye ibintu byose banza uzime cyangwa ndakumena umutwe mbabarira ariko ntundase manunzanira umugabo amahamwe ugasura gukakaza cyangwa ndabikura ndagukora ikibi wewe niwandiko ndakurindira karenga kandi mbona umugore mwiza nacubaye ndakwishobora no baniho gusa gukora inzira karenganya nabi byishyuye kandi akuzana umugabo wawe kandi amukuzana mfise ikibazo kandi gikomeye ariko ivyo byanteye kugusengera nafashe umwanya wo kugusengera muri uko gusenga hariho byinshi nashoboye kubona hariho byinshi nashoboye kubwirwa ariko kandi nshingiye no kubyo nabonesheje amaso yanje nabonye yuko hari ikintu kitagenda neza ariko bavuga ngo ibage riva mu kanwa kanyene nari nashatse yuko ari wewe nyene umbwira ikibazo ubufise. Murakoze nitwa Constance. Usanga nta kibazo gihari turi amahoro wanashima tumeze neza turashima Imana. Ufise ikibazo nyabara washavuye wavyiyumva ufise ingorane nyabara
Mbwira. Wagize ikibazo n'abandi? Washwanye nande? Kwa maso vyimvye ukarira ikibazo n'abandi? Guma hamwe. Oisha madame. Nimba ushaka yuko ndakuza mukazi wawe. Nizo mapuro z'urupangu. Imizo mapuro z'urupangu. Zimuheshe. Zimuhe. Wavuze ndakuzana umugabo wawe? Namuzanye? Uriko urabisha? Urazi abantu bamaze kundira mu maso yanje? Je banyakana ikigoro. Banda! Urazima nishima. Nyarutsa! Sibisima. Zimuheshe. Zimuheshe. Zitari. Ngiye ingorane ufise. Hamaga ugenda. Je buca ngenda nyene. None urashaka gume ngaha? Ca ngenda ari ibindi ndiriye. Asi wawe ndabikubwiye. Uranyumva? Hewe, uranyumva? Ndakubaza. Uri nkumi, uri gikecuru, uri gikiwe? Nyeshura. Ntuvuga? Ngira ndi umukecuru. Subiramo. Ngira ndi umukecuru. Kanyene uri umukecuru, agaca azana umukecuru mu rugo rw'iwanjye. Nani kiranariza uzurira mu rugo rw'iwanjye ndagusubiriyemo. Ejo aho bukera agashingura ukuguru. Vuga ati nanjye nzoshingura ukundi. Vuga. Nanjye nzoshingura ukundi. Kuri gutura ndakubwira. Uwakuzanye buca agenda. Ukabona udasimbanye nawe. Nyoko. Wa. Rutwe. Umviriza. Jesi ndiko ndafyina. Uru rugo umva ntuzi niyo gwazananye. Sokorora byose imbere yiwanje. Hewe. Sokorora amaso imbere yiwanje je. Umviza ndagusigurire neza uvyumve. Uru rugo sugu wawe. Uravyumva? Aho nyene uraza ukicara. Atangorane nimwe. Ugasinzira. Ni wawe. Hewe umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Witondera kandi usubira ucumve ukurugutura ayo matwi. Agihaguruka. Uranyumva? Yo, umviriza. Agihaguruka. Rega n'umushatsi ugera mu matwi ntushobora kunyumva. Umviriza. Uranyumva? Agishingura ukuguru. Nawe tubashinguye ukundi. Uravyumva? Ibere. Yabanzanira mukecuru ngaha. Umviriza agishingura ukuguru. Uranyumva? Vuga ati nzoba nagiye agishingura ukuguru. Nzoba nagiye. Nze ndakubona uzombona. Abona. Ngo mwana. Mukunzi wacu shingurikira nanje ntashingurikira. Uguma ngaha. Nakuzoja abana bari ngaha kubera wewe. Nawe uri ngaha kubera abo. Aho wakwanzwe nakuja kuniyakora igitsuru rya munsi. Nana kimwe rega muzobona neza. Umwana mwiza nta ngorane nimwe muzotamenyerana. Kakurira. Bavyumvise? Ndabitsi neza. Oya, nana kimwe azokubwira.
tekana ndazi ugana umunyamahoro ndazi muzotora muvyumve kumwe urabana neza atangorane nini wiha amahoro rero ukora akazi n'umutima mweranda wagira ikibazo cy'umushahara zogusigira imera telefone uraho umuntu afite Android andondere kuri WhatsApp ndakunkira amahera yawe mabuja kibabaje nuko mwisi nari maze ngahatabanye twari tuzinanye oya n'abagenzi kugira bandonderera akazi oya akazi karahari teka nikahetse reka kurira nta ngorane n'imwe reka kurira kubera ngiye tekana reka kurira oya nta kazi gahera tekana gahera gute kandi akazi arakiwawe n'uwiha amahoro uti frere nta ngorane n'imwe nzoganira nawe nzo kumunsomera imbabazi sawa nta kibazo ariko akazi kagende neza akabigira kabiri kagimboka karitse haguruka ama umugore hama nimba ushaka kumenya idonito y'ibintu byose kenda uvuga n'umugabo wawe hariya hanze uriko urabyumva hanze ukirogorogo rwataye ibico n'akaranga mugenda muzirekereza hejuru gusa sha agize imana yuko mutima murandangiriye mwari kuraba nari kugaca rero safa umeze neza cyane wewe ubu nanje ndumva kabisa ibyo twavuganye bica bigenda wewe ni sawa je ndakazi sinari nakubwiye yego ndanezerewe kabisa hajya wo twikuye mwasubiza rugero ko rwapfuye ubu ni mu jisho ahubwo wowe rero umunezero mfise none upfu nyene noca nja mu cyumba haleluya amena ikibazo gisigaye kimwe ncabajya abana dutegereza kuraba ukuntu nyene nyamba tubaha sumu tukabica nyamba tubarungika kwa constance ni ikibazo dukwiye kwiga turi babiri none bajya baturusha ubwenge ko naherukuza ubwenge jewe urabizi no kubagira kurya nyene nico gituma nakubwiye bwa tugifashanya abana no kugira kurya nyene tubice icyo ni ikibazo ndakumva iyo se yagiye ntwatsi ariko sheri abana ntitwabica sibyo we kirazira kugira impuhwe watanguye ikibura giheretse izo mpuhwe nta nkozi y'ikibigera igira impuhwe na rimwe ibyo wewe sheri subiza amaso inyuma wiyumvira ku mwana yumvira ku mwana nituma nkora ubuhinga bwose azi ko
nekenika muganga nkabajana kwa Constance sibyo sheri bagishe yego tondera impapuro zipariseri kugira ititsindi cyo duhinduza kwa noteri ni senkuru nico ndagukundira nico ndagukundira ico kintu uvuze kirakijijwe nico ubwenge nakwere rego ubu uziko ubu ibintu ni sawa kandi urabona ko unezerewe apana ugiye gukora kwarapfuye naho nofu ubu ni sawa canja mu juru haleluya okay agatima karera dukoresha umwanya reka dugize impapuro byihuta sibyo kugira ngo none iyi place tuyitsindire ishaka kamera baturenga Zanesha. Umuntu umerewe. Mbona wakitse. ubupfema ndabiko birahatse ko biratse Jemba nawe wakitse. Gereranije na cagihe ubu ni sawa. sineza mugabo gusa nkambere Hama. Shaka rero umbwize ukuri. Buri kintu cyose cyakorekewe ujya munsi hariya. Ubu nizera ko wakize neza. Shaka rero umbwize ukuri. Ku bintu byose byabaye ujya munsi. Ubu ndabona umerewe neza, nkeneye kumenya ukuri buri kimwe cyose. Ubu rero parcelle yagiye. ariko she kweri kutosubira kwa makanya ngatekana reka sindatekana neza nanjye sindabyumvisha Yaje mbona umengo ubu ni sawa wakize. Niyo mpamvu nkeneye kumenya ukuri. Ubu nyene parcelle yagiye. ndakwinginze undeke sindatekana tuzofata umwanya tubiganireho ubona ukuri nanjye byabaye n'ubu sindisobanukirwa ariko ndemenze ubikubwira ubwo ubanza umpa akanya gakwiriye Merci. Ni sawa. Meze neza. Abandi niho bari. eka ntabariyo naje nyine ndagiye Nakakana kanje nikundira Bernice Sport. Sio kare. kari ku ishuri Oh. Inde uwo Constance y'inkawenzi wowe rero kugira umusigurire wowe umunsi sheri uyu muntu namwumvise kuva yitwaguza ubageze kwa Constance na reka nugare kwere mugari ujya mu byaro uri kurangwa ushaka kungwana okay ubwo mubonera yindi yaboneka urabyumva uravuga ikintu ushaka kutwanya ninde kuzanye Constance Je nari nje kubaza gusa Constance. uri kuri Miss watumwe na Ines vuga neza umuntu yagutumye ngaha kandi n'isura biraboneka afite ishusho yo muri ba Constance agomba tuboneke ngaha haratinyitse urire neza wewe umuziswe nawe tuzi nyarutse zana turabe katamuti yazanye ngaho ko twitega ibihe mu mabere niyo babisha daba uri kurangwanya ikazi ndayikangura n'isi twambaye ndayikwangura daba hanyuma usiguriye uwo Constance erega yanzu wa ari ibintu yategetse ya Ines yewe ushaka ko Inosa that's ko bakenda bamuvuga uri kuri Miss ya Ines vuga subira mu Imbobere ndose zikwa. subira mu nyarutse vuga Imbobere ndose zikwa. waza munandi nino sakumwitse ngaha wahiye hati urukubaza Constance kugira
kugira umenye iki ndashaka kunyishura kugira umenye iki kugira umenye iki nta kundi ariko nyine mwihangane twarumvise ibyabaye twarumvise ko yagiye mwihangane ubwa mbere ibindi yaranomye inosa ko yabanje kuri telefone yababuze nanje kubaza umunsi w'amaziko ngo ni ryari okay nibyo bashaka kumenya ko yaranomye inosa okay ni kuwa mbere saa 8:30 kuri wa karete solendi nyene yego okay akomeze mwihanganira rero sindahatevye usigara amahoro sawa nakubwiye ko nkeneye kumenya ukuri kandi wibuke neza ko ugiye gufasha yambwiye nti umugabo we niwazokubwira ukuri kose jewe nagwanye intambara ntazi impapuro narazizanye niyo nkenera kupfa wari gupfa ko nari kwigumira yondi rero niyo mpamvu nkeneye kumenya ukuri urupangu rwanje makanya ndagusavye none urashaka ngo ari umutima imfe n'ivya mbere bitarava mu nzira mana we nakubwiye ko nkeneye kumenya ukuri nimba ubona utambwira ukuri uhitamo ikintu kimwe muri bibiri kumbwira ukuri no gusigarana n'umwana nawe rero ntuzanye ibintu bene ivyo nakubwiye ndashobora kubikubwira mbwa je nawe nataruna umwanya cyangira intuntu mu mutima cyangira intimba nyinshi amacunga aracyari menshi kuko n'ubusi nditahura neza ntuzane ivyo bintu byo kuntana umwana navyo wumva vyoca bigenda gute kandi n'urupangu barutwaye rindira umpakanye manze nitahure hama ndakubwira umuco wa vyose nawe mbe n'ivya mbere ntaratekana mu mutwe kuri rero bwiza ukuri nore ivyabaye ntiwabibonye nawe ni kurya nyene vyabaye ibuka ijambo yaherejeko nimba nkeneye kumenya ukuri ndakubwirwa na wewe ubu rero nkeneye kumenya ukuri buri kimwe cyose cyakorekeye hariya ntugumusubiza inyuma naguhitishijemo ni kimwe muri bibiri urambwira ukuri cyangwa usigarana umwana wawe nigire nta kintu kikintera ubwoba gufatirwa kw'igorya munsi ntazi vyari ivyo yarinze ambwira ko ari ukenera kumbwira ukuri nuko azi impamvu rero mbwira ukuri cyangwa usigarana umwana wawe nitaye kandi ahamvuga mpagurutse nta muvyeyi yataye umwana icara ndakubwira sawa kugira utubuje ariko ntituri